Baby. Baby. Nzanira Sasha na Irabi. Umeze neza kumenya urishimye wewe icyambere uraberewe ariko kweri je ndaka kwishima kubera iki icyambere turi mu nzu nshasha ikindi tugomba twinjiza ubundi munezero wa kabiri shushu nibutse ko ngiye kwandikwa nawe ndishimye pe shimye oui bizukuri nararavye mu bintu byo kwisi byose ikintu gitera umunezero umupfasoni nkawe ndaraba nta birenze nari mfise icyambere nashaka surprise y'inzu yacu ategerezwa kuba kameme hahuye nawe hama ndavye uburyo witwaye mu magorwa twacanye mu munezero ndavuga nta yindi surprise yoza ibereye umwamikazi nkawe atari uko twarushinga rukaguma byantwaye igihe ariko nuko wabaye umupfasoni by'ukuri akarengo uwizewe muri bito ntazoreka kwizerwa nka muri byinshi ubu rero bebe ndagukunda kandi rwose ndashima Imana yakumpaye mu buzima nanje ndagukunda Pakita ageze ntabwo yanze kwitegura oya Pakita arakitegura kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura izuba eka n'ibikoko byo mutera asinziriye mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari ibisakazo nibyo byabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu uko ibihe byagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye uyu munsi iryo terambere rirabandanya Superbat ngiyihinguriro Superbat gahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza imisumari ikomeye ku buringanire bwose eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12 Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi hamagara kuri 69 310 310 canke 68 320 320 Superbat yaganuye Superbat inkingi y'ubuzima karibu mwakoze muri bande nifuza nde nitwa Happy tumugenzi wa Lionel she kutigeze umbwira ko watumiye
ariko ntakirava. Karibu kandi ushikiye kugiye. Turashobora kugenda. Tugende. Kwandikwa? Jenny baze ko porogaramu yanyu atari yanzanye ngaho. Ndabazaniye ubutumwa. Mfise mbanye Lionel, niyo nayo ndabazaniye. Uvuze ngo? Mfise umwana mu nda wa Lionel. Mugabo mwiza. Uyu muntu hoba umutse? Hoho ibi ariko aravuga. Hari icyo ubiziho? Sheri, umwanya tukavugana. Sheri, tuza aho twagwanisha ndakubwiza ukuri. Urazi neza ibisanga twacemuje nawe. Vy'ukuri urabona ko uyu mukobwa amajambo ariko avuga yumva ko je ndakwinginze. Warumbajije ngo yuko mwa ndamuzi. Nukuri umukobwa ndamuzi. Twariganye kandi yarabaye mugenzi. Ariko ibintu ariko aravuga, ibintu yobashitse ngaho avuga. Nuko ntavyonse. Je n'umukobwa naho duhuriye. Ubu rero ushaka kubwire yuko ujya mukobwa bijya ariko aravuga ari ubeshi atakintu na kimwe arico. Mbeho reka dufate yuko yoba ari ubeshi yakubesheye. Ariko reka ndakwibarize. N'abahungu bangahe bari mu Burundi? N'amazu angahe ari ngaha mu Burundi? Kubera iki yatumbereye ngaha? Sawa wavuze ko mwiganye. Okay. Niwe muhungu wenyine mwiganye? Ku buryo yotora mu ishuri byose akaza arondera wewe? Mugabo mwiza, ndakwinginze mbwiza ukuri. Sheri, ariko vy'ukuri ushaka ukuri kumeze gute? Nokora iki kugira ngo ubone ko ari ukuri? Nimba ari ivyo uri kurambwira akaba ari ivyo, haguruka ugenda umusohore. Sinkeneye kumubona muri ino nzu. Sheri, ico conyine ndumva nta kintu conyine wamunezero umugore wanje. Ivyo ni bito. Reka ndakuruka.
ko pinda kubaza ikibazo sivyo wabonye yuko ahantu hose urazunguruka ubona agashidi gutaye nka mu rugo wanje hejuru y'uburaya bwawe uriyumvira n'umutima cyane Happy ndakubaza ikibazo je nawukoreye iki nakwiciye iki cyotuma ungira ibintu nk'ivyo wowe ntushaka kunsamburira okay ego twarabikoze ivyo wumva vyose ushaka kumubwira ariko kube kutantelefone basumbwire wari uzi ko wagiye ahantu mwibuye ata muntu yo gutora beko nagutelefone ku matelefone inshuro zingahe waranyitavye kasha waranambesha aho wambwiye ko bandagurondera hose ndakubura ndatelefona ku matelefone hose ndabura rero Imana iranyeretse aho uba irakuntumbereje ko ubutange kuzana ntuzeye je ivy'umugore wawe nta nivyo nitayeho umvize ndakubwire Happy okay Happy je ndi umugabo yiyubashe kandi nkaba nzi neza yuko byo byarashitse tukaryamana nawe ku bukozi bw'ikibugira unkorere reka ndakwishura ikiza kimwe mu buzima sivyo kujya utazi abagabo mwararyamanye nabo bagashobora kuba bari baguteye iyo nda kubw'amahigwe uwagiriwe kuryamana je nawe ndashobora kuguha amahigwe yandi urumva ndagenda ndagupangira inzu umwaka wose n'iminsi irengako ariko dupimisha hadeni nitwasanga umwana ari gwanje ntaco nzomuraba mugabo usabye ijambo rimwe utanyononera urugo rwanje zo kumhangirana uvyihoze nanje reka ngume ngaha izo bipimo uzopima nawe uzobipima nitwasanga atari wo ngaha nzoheza sohoke kandi vyingurire ivy'iwanyu ntaco bimbariye Diakonane kumusohora Vyo vyakunaniye umviriza mama Pakita ndakuzi neza kandi n'inkuru yawe yose ndayizi igihe umugabo yarase stress nta kintu na kimwe atambariye kandi na Pakita ndabizi neza wakubagana rero Jesse ndo kupfa ngaha ahubwo ni umpe karibu byase naho ndayiha
tugende kwa aha washavu nanabuze birashimye mpamvu natevye mama ari hehe naze tugende ganinde mwana gahunda yahindutse tukigenda kubera aho bitaho tuzogenda n'ejo mama ari hehe mu cyumba uri kurira mama ndizwa n'iki ntabwo ndiko ndarira habaye iki nta na kimwe habaye iki ko papa yavuze ko utagenda yabivuyemo hama muri salo nkaba ndahabonye umugore ntazi urya ninde Pakita urafise ukuntu ushaka kumenya ibintu byinshi kandi ukiri umwana mutoya nico nakivyo bikubereye ikiriho wigenda mu cyumba wamburiza impuzu nimba uryama uryame nimba udashaka kuryama uce muri salo urabe dese anime hama nanje ndagutegurira icayi nyuma sivyo ariko she ko ikivuye mudashaka kumenyesha ibyo ndiko ndagusaba ariko wa mugore we ntubona ko ngiye ku kazi nitwaba turavugana ku mugoroba ntaje igamba ngaha none mba handi hantu oya none imisi yose no kurusha tugume tuyaga ku kintu kimwe wa mayo nyishu hama bigahera ndagusubiriyemo akazi niko kambere gakenewe jengeye ku kazi ndataha ku mugoroba ntituba turavugana nibiki bituma nica akazi ngo turiho turavugana urazi kugorana wewe none wowe utamaye ntamahoro wa mugore we iki kutari kurasobanukirwa ndakujinjibure rero neza ndakukurira inkoni ku gishitsi ico kibazo nta munsi n'umwe tudosora kuvugako urazi kugorana ngire stress z'akazi ngire stress ziwawe muhira fise ibintu byinshi bindemereye
atari kuguma nk'umwanya muri byo ubwo buntu bwiwe butagira akamaro ntituzosubira kubivugana nako n'umunsi n'umwe unyumve neza uriko uranyumva Shenike. She, muri mwiza cyane. Oh. Thank you. Nawe kuri mwiza. Ndakoze. Sheri ntubyutse ryari? Sheri, mu bisanzwe je ndi iruhande yawe simpora nsinzira kuko amaso yanje ahora aryohererwa no kuguma kanuye araba ubwiza bwawe ntigira sinzira. Nanje ndagukunda mugabo mwiza, ndasaba Imana ko twagumana tuzotandukana ubuzima bwacu bwose. Sheri, siniteze kuguteza amara y'umubabaro igihe cyose cy'ubuzima bwanje. Mu rukundo ndagukunda. Ngaho rero komeza usinzire nanjye ngo mende kuraba. Okay, nditiro ryari rinyishe. Mabuja wihangane. Urakoze. Wa mugore urinde. Ariko wa mwana we wazi ko taninde rugira ntunaramukanya. Ivyo sivyo naje urinde. Simanye ko ntazo bakubwiye ndiwe. Nabajije ntibigeze banyishura. Nashaka kumenya ko ari umukozi mushasha canke ndabimenye. Ubwo rero niba wabaje ntibari kubarira. Nanje sigenda bikubwira.
ahubwo sha nari nabuze n'umuntu amazi yo kunywa ganza nyamazi yo kunywa amazi shaka ndakuzanira amazi Pakita. Wa. Nibi ntandero wa mugore uri kumukubitiriza. Gabi ngina suka amazi. Umena ndero mwamuha. Pakita. Iyo niyo ndero wahawe wewe. Urashobora gusesa kamazi umuntu agusumba. Uzuragira indero. Pakita, iyo niyo ndero bakureraye. Urabona ukuntu mugize. Turagira indero. Kuno kazunga gedo bususu. Mabuja, wihangane. Aho kana kanyi mutaye ndero je nzokosora. Hana ngobo kama yakazi gani ko gukoropa ina hejeje gwakoropa. Chérie? Chérie? Ngwa hano. Chérie. Ibi ni ivyiki. Ni umugabo w'umunyabwenge nzi. Ndazura bitahura kuko birasomeka. Mu karamu nayo iri ngaho irandika. Cyose apfa gusa no gusinya izo mpapuro. None byari bikwiye ko duhana divorce. Ya, urugo ntiruhatirizwa. Ni nacyo gituma twovana kugira ngo uronke amahoro. Chérie, ikibazo gihari nawe urakizi. Hama jewe narakoze cyane kugira ngo
ibibazo naciyemo abana banje batazohura nabyo, ariko siko byagenze. None ushatse kuvuga yuko ikibazo kiri kuri jewe? Ntitwajanye kwa muganga kwibonera neza ko nkomeye, cyangwa ushaka nje hanze ndakuzanira indekari rwawe? Kuki urinda kuja hanze? Rero ushatse kuvuga ko ari jewe ntabyara? Sinshatse kuvuga, ahubwo niko biri. Kuko twagiye kwa muganga neza barampima, urabona ko nkomeye, ariko nkubwiye nawe bakurabira uranka. Niba wari uzi ko atacu wiyagiriza kubera icyo wavyanse. Abe, Imana ukora ibintu uko bishatse, ntuyihaririza. Nta nubwo twobwira inama Imana. Urugo ni rwacu. Niba twe byanse ko turonka umwana, usanga Imana ishaka kutwereka ko hari ahantu kanaka hari umwana akeneye ababyeyi kurusha uko twe dukeneye umwana. Mugabo mwiza, twadobita umwana. Twadobita umwana? Ibyo sibyo byatumye nkora cyane. Kuba narakoze cyane, nashatse ngo nzokorera amaraso yiwanje. Apana kurera abandi bavyeyi bananiwe kwirengera ingaruka z'ubusambanyi bwabo. Allo? Uri hehe? Wowe uri muhira ndagusange muhira? Canke base turaho duhurira ku kabare kugira ngo tuvugane? Hebi. Aka kanya ushitse uramenyereye gushika kuri urugero? Nagenda gusaba ikintu kimwe. Ego pe, umenyere ko nje nakwihaye. Mugabo, sinze subire kumva wowe nkubitiye umwana wanje. Pakita ni mungana. Pakita nta kintu muhuriyeko. Rero ndakwinginze kwija kunkubitira umwana, apana no kumukubita gusa. Sinze suye kumva wanamubwiye nabi. Nzomukosora ko sishaka yuko umwana wanje azovukira mu mico ngiya Pakita. Ubwo rero mu gutegura uburere bwiwe nzobutegurira muri Pakita. Umvirize ndakubwira wa mugore we, sigisabo nitegeko kuri jamii ko ntotoreza umwana. Uravyumva? Sinkeneye. Bishatse kuvuga yuko hamwe Pakita yokura afise indero nk'irya, umwana wanje akavukira mu mico nk'irya Pakita, nawe byava bimugarukako. Niyo mpamvu nzokora uko nshoboye kose ndamukosora. Enda kwereka uzi yuko araho udakoresha n'ubwenge. Mbe urazi yuko wewe ubaye ngaha juste umwanya mutoya, ivyawe bimenyekana byo cugenda. Rero sinkeneye kunderera, ndahari ndirerera. Ariko mugabo mwiza, ko mbona ndi makopra bayitaye umwana akiri mu nda,
ariko wowe ukaba wasariye uwo mukobwa mwama ku mugabo mwiza ibyo byose ni iby'umwanya muto we nakubwiye rindira. uyu mwanya tuvugana umugore wanje ariko arashaka ko twadogita umwana kuko ariko aravuga ko jewe ntavyara. Rero ndashaka umwana wanje kugira ngo ndabe yuko ari we yorokora urugo rwanje. Abe ko twasezeranye ko umwana azoguma ari wa Lionel nkanaguha imiliyoni 5 kugira ubandanye wibeshaho. Ubu naho ushaka iki kindi? Meme aka kanya tuvugana mfise umuriyaridi w'amafaranga kuri account yanje, ntashizemo amazu mfise, amatongo, imiduga, business zanje. None ushaka kuvuga yuko ibyo bintu byose mfise byavuye muri izo miliyoni 5 wampaye? Abe je ndavyumva ariko sinoca nshuka ngenda kumubwira Lionel ko Pakita atari wiwe. Dufate umwanya basi tubyicerere dusubire kandi tubisubiremo tubiganire neza kuko igihe kiracyahari. Nimba wifuza yandi mafaranga ndashobora kuguha n'ayandi arenze ariko ukabitwara buhoro tu. Narakoze cyane kugira ngo mbe umutunzi, nageze kubaho nsaba amafaranga ariko ibyo ntibizongera kubera ko nase ko nokoresha umwana wanje nka business ndamuronka ko amafaranga avuye ku mugabo wa mama wiwe. Ibyo rero byatumye nkora cyane kugira ngo umwana wanje azogira ubuzima bwiza nakazoza keza. Ubwo rero ndashaka umwana wanje. Abe ndakwinginze ntahure. Nta kihari cyo kwiga, genda ubwire umugabo wawe ko nkeneye umwana wanje canke nzoze kubimwibwira. Oya Abe ndakwinginze. Y'amavoka ya breba, y'amavoka, 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 y'amavoka ya breba. Mada, pardon. Ayo kama murabona ingene wakoragenda nabi. Wowe wasamaye. Ariko Imana ishimwe atacubaye. Okay.
nta kibazo. Ni vyiza ko nahuye n'ikindi gikuze zarabuka arengana. Ehe, sawa wansabye ikigongwe kandi nakubabariye pe kandi bivuye ku mutima, ariko tegerezwa kundiha. Ariko nawe urantwenza wowe uje gushaka kunyigongesha ko amanda ndakurihiye iki? Mu boss, kuba wazanye imodoka ukankanga kugeza isabi y'amangwa y'umutima mbamfuye, ico ni cambere. Kuri ico nakikubabariye, ariko kuri uwo mutahe wanje mfise ukaba utumye ndawusesa amavoka yose akaba asanzaye, ico ntaco no kubabarira. Unyihanganire rero, utegerezwa kundiha. Okay, nta kibazo, reka tuyaharure hama ndihe ayononekaye. Aha nta n'imitononekaye boss, nubwo ushaka ukabiraba ku amavoka yarahiye. Sa ntaco kandi ayaharure. Madam, imbere yuko ndakurihawe nkundakwaza kino kibazo. Mbaza nta kibazo, gikuru nuko uza kundiha. Okay. Ko mbona umukobwa mwiza ukaba ukudanaza n'amavoka, ntigutera isoni? Mu boss, inda ntibwira ivy'isoni, ahubwo yibwira ico wayihaye. Rero ni vyiza ko no kwitwa umukobwa adandaza amavoka kuruta uko no kwitwa umukobwa mwiza yidandaza. Rero je numvume ngo nta soni binteye kandi urakoze. Muko ntahure nabi, no kwifuje ko abakobwa benshi batahura nkuko kuri wawe, kubera ko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora nkuko kwawe boteza igihugu imbere. Okay, ndiha rero. Mu boss, jama avoka yiwanje na y'ibihumbi 10 gusa, ayo yose ayo sayi wanje. Bakoze cyane, je ntibamfatira nuko. Mubosi bye, urakoze cyane, neje uzongonge.
aya mavoka ko yabaye gutya habaye iki? Sheri, nahuye n'umuntu hakwa ku ngonga, niyo mpamvu ubona amavoka ameze uko, ariko iciza nuko yandishe, ni nayo mpamvu ubonye ntashe kare. Yaciye akuriye? Mani shimye ko atacu wabaye? Meze neza. Sheri, ndagukunda cyane. Hama kandi narakubariye ntuzoza urakora cyane kugira ngo umwana wacu ntazava agira ikibazo. Erega n'umugisha wacu. Je nizere ko atakintu na kimwe umwana wacu azoba. Kuko dutegerezwa gukora kugira tubeho. Kandi natwe nitwabaho n'umwana wacu azobaho. Je ndizera ko atakibazo na kimwe azoba. Wani kiravuga babo. Imyande. Mbona ko tikora babo. Mita. Allô? Allô? Je iyi telefone ndayitoye mu mavoka yanje. Uri wa mugabo wa ngonga. Urashobora kumpa adresse y'ahantu uri nkayikuzanira cyangwa ukaza kuyitora muhira? Oh, sawa ndaje. She. Ni wa mugabo ya ngonga. Kandi ambwiye ngo cende yimushira. Byagenze gute none ngo ayite mu mavoka? Bo, cimushira ko umva yanakurisha amafaranga. Urumva n'umwana mwiza. Cimushira. Sa? Mavoka twavuga Mubosi, kuba wambonye nikoreye amavoka canke wambonye ndandaza amavoka ariko kazi kiwanje ntibica byitwa ko nitwa amavoka. Je nitwa Meme. Uri kuranyumva? Meme, womba tukavugana gatondo. Hame cyambere umbabarire sinenda kuzizina nkuko nawe umva umpamagara boss nako ndi boss, ariko hagati yawe ndabona ko umugore arakaye cyane. Meme, ngenda kubwiza ukuri, zoba vyashitse ntutahura impamvu wari ufise ino telefone, ariko icyo nagenda kubwire ntivyashitse paraza. Novuga ko ari Imana yashatse ko duhura je nawe. Twagize accident nivyo, ariko wandemyemo uyundi mutima. Meme, nagenda kubwiza ukuri, nkikubona natangaye cyane. Naravye umukobwa w'ubwiza, ubwitonzi, umukobwa azi akamaro k'umukobwa vy'ukuri. Numva undemwemo uyundi mutima. Mbo haciye hirya no hino numvise nagukunze cyane. Naguhaye amahera mbona ntufise itama ry'amahera. Ndavuga ati ariko uyu mukobwa ameze gute? Ariyo mpamvu nari nashimye kuguha ino telefone kugira ngo nemeze umutima wanje ivyo noba nibwiye ko ari vyo. Casanga vy'ukuri umutima wanje watsinze.
unkunde ndagusaba ikindi kintu kimwe. Simfise ubundi buryo na bumwe twashobora gusubira guhura Jenna. Unkundi nkuremo carte simu gusa, hame telefone ndayiguhe. Ndabigusabye. Nivyaba ngombwa kandi nawe ntiwabyiyumvamo, uzompa yandi mahirwe yo kunkura nawe. Ndabigusabye binkunda. Please. Ntaho. Telefone idashobora kwitora. Wow, merci beaucoup. Tuba byiteguriye akira amahera. Ugure carte simu hamusho no gushamo amayinite. Hagati yaho okay, nitwa Lionel nanje. Akira telefone, uragura carte simu hamushemo n'amayinite umbwiye ko wayironse. Umva ndakubwire mu kuba nemeye gutora telefone yawe nuko ari winyihereye ntakwibye, ariko kubyerekeye amahera wapi, nubwo biruko je sinkenye gushika hiyo hose ku buryo mbura senkimire yo kwigurira carte simu ntiwapi. Ikindi sindakwijeje ijana kwijana ko ninagura carte simu nshobora kugutelefona. Ibyo ntavyo ndakwijeje. Utibagira telefone yawe sindayivye, ni winyihereye. Rakoze. Sheri, telefone utayimuhaye byagenze gute? Sha, je nagiye turabonana, ndahashitse mbona telefone yakuyemo carte simu ziwe, acarama telefone, acarama na nimero yiwe ngo kugira ninagura carte simu nze kumurondera. Ikindi naco yaciye ambwira ko ankunda. Muri uwo mwanya kibimbwira nabuze ico nkora, ndabura ico ndamwishura, ariko nafashe ingingo yuko nzomusubiza telefone yiwe, nkongera nkamubwira ko mfise umugabo wanje. Oya Sheri, ntiwiteshe ayo mahirwe. Kubera jewe kuva kera narasaba Imana ngo iduhe ubuzima bwiza, kuko uko turondera kose nta mugisha duronka. Hageze naho niyumvira ko notangura kuyiba kugira ngo turondere amafaranga ya operation yawe. Ubwo rero nuvuga ko Imana itwishyura umugabo mwemere. Mwemere natuvyara neza umwana yitirirwe. Jewe tuzosubirana kuko ndazi ko ntazohora nkenya. mugabo mwiza, umeze neza? Aho uri kurambona ubona ibyo uvuze je nabikora? Nkemera nkaguhemukira? Sheri, suko nkemukira, ni kubw'inyungu z'umwana wacu. Nushaka nzo umusuma canke iciza nuko ugenda kubana n'uwo mugabo. Ndakwinginze bikore kubw'umwana wacu. Mugabo mwiza, ndagukunda. Mimi ndagukunda. Hama kandi umwana n'umuvyara. Ubwo nzoba ntahari. Uzomwite Pakita.
Mavoka urafise ikintu ushaka kumbwira? Jesi nitwa Mavoka. Nitwa Meme. Si ube mbwira. Urafise ikintu ushaka kumbwira ariko? Hari icyo nshaka kukubwira ariko sinzi kuri buntahure. Sho, ikintu kimwe nto gutahuramo ni ikintu kitaraba ku isi, ariko ibisigaye byose no gutahura. Mbwira, ufise kazi kimwe? Ndibungenze. Shushu be, nta wundi muhungu nizera twari bwabonane muri iki gihe uretse wowe gusa. Ubwo rero ndakwinginze ntuhave wihakana inda yanje. Ushatse kumbwira ko ufise inda yiwanje? Ivy'ukuri? Meme, icambere na mbere ndagushimiye ko utayikuyeyo. Nubwo vyashitse tukabikora nabanje kuboreza, nuko mbabarira. Kandi ndagusezeraniye yuko uyu mwana azobaho neza, abeho gusunza abandi bana. Ico nsaba gusa Imana izimutuzigamiye. Nibyo nari naborewe, ariko ibyo baye byose narabimenye. Impamvu naretse ko biba nuko nari naguhisemo kuba papa w'umwana wanje. Papa w'umwana wawe? Ushatse kuvuga? Bea, twebwe abakobwa igihe cyo gusama tuba tukizi. Niyo mpamvu naguhisemo kuba papa w'umwana wanje. Ameze neza? Meze neza. Nanjye ni bo. Gusa yaciye iminsi. Yego kwera. Okay. Mama rero je mu byo mbona hari hageze yuko tubana. Harageze yuko uzana umwana kugira ngo tumurere nk'umuryango. Biragoye cyane yawe. Urabona Lionel arizera ko Pakita ari umwana wiwe. Urumva gushoka ndamubwira ko Pakita atari uwiwe. Ni ikintu kigoye cyane. Mema, ukinkunda none? Mema, ukinkunda? Abe, byatanguye ari ukugira ngo nk'ukuntu umwana wanje abaho. Ariko geze uno mwanya byarangiye ari ukunkunda umugabo wanje. Ni ukuri ndakwinginze ubabarire. Sorry. None kunzi neza wagiye ku mugabo ufise inda y'amezi 3. Nigeze agukeka ko ufise inda? Oya, ntabwo yigeze nkeka. Kuko je navyo umwana arengeje amezi yo kuvuka. Rero simbona ko yari kunkeka byoroshe. Ubwo rero ugiye kumpatiriza kubana n'undi mugore? Nakunda. Kandi twari twarasezeranye yuko tuzoba. Abe, I'm sorry.
ukuri nsigaye nkunda umugabo wanje. ariko rero umwana ntiyabimenya ntazogire ngo je naramwirengagije urazi ko atakibera muri ino si kitazoja habona. Pakita namukubise. Mbaye ndireka ndabizi neza ko aza kubikubarira. Uvuze ngo Namushishuye ko yantandira afise. sinakumvise neza. Namukubise. Mama. Mama, umugore wankubise wanumye amazi cyangwa nayamumeneko amacuro rankubita. Pakita. Jenda urugore. Urugore gafata. Mada. Pakita. Wibaje ko nakubise kuri mama wadahari. Ariko nagenda kubwire. Imisi yose uzokwama tande rugira naho azoba yicinga mu bisaro. Nzogutabira. Wowe nkubitiye umwana. Wobuzi ububabara umuvyeyi yagira mu gihe afise ingise. Ko nzi neza wewe ico gise je mvuga watacurigera wumva. Ubibwiwe nihe kwa inda ya mbere? Muganiko. Jewe nakuze atari kuno go bavyeyi ifise. Ariko irindero narifise. Niyo mpamvu ngwa ndakubwira madamu. Igihe cyose Pakita atazoba afise indero, nzoyimwihera nimba yarakunaniye kwimuha. Mada. Kahise kawe. Ikaguha uburenganzira bwo kunkubitira umwana. Ikindi naco. Pakita afise uburenganzira bwose bwo kwanka mu gihe umutumye atabishaka. Ikirenze nico. Pakita afitiye uburenganzira ibi bintu byose biri mu nzu. N'uburenganzira bwo kukubuza gukora kuri kintu cyose kiri ngaha. Kanatsinda ntituzi yuko niyo ndufise ari umugabo wanje. Ntiturabimenya neza. Umugabo wacu yaravyemeje. Kandi yatavyemeza simba ni gaha. Mba narasohotse. Okay. Rero reka ndaguhe gasopo ya nyuma. Gasopo ya nyuma. Wa mugore we ukazosura kandi guterura uko kuboko kwawe. Ukanakora no ku mpuzu y'umwana wanje. Ni wo munsi uzobona yuko jewe uzomuhindero. Sinzosura kumukubita. Okay, urakoze cyane kumpanura umpaye. Ariko sinari bwarangize. Ni wo munsi uzoca umbona uruhande rwanje rwa kabiri utigeze umbonamo.
Nanabita. Esa. Arishe. Ngayicaye hanze. Hanze. Ndamubonye. Cheers. Mugabo mwiza. Nashaka ndagusaba imbabazi kuko umaze iminsi ndakwitwarako. Nukuri mbabariye nanje si jewe. Hari ukuntu nyene nsanga amarangamutima y'ibyifuzo byanje yantwaye. Ndabisabira imbabazi. Nta mpamvu yo kunsaba imbabazi. Kuko ukuntu witwara ndagutahura cyane. Amakosa si wewe, amakosa ni jewe. Amakosa no yafise gute? She. Ushatse ngira ko wagiye kwa muganga tutajanye. Oya. Sinagiyeyo kubera ko sanzwe niyize neza ko nkomeye. Gusa nyine umubano wacu warabaye nabi kandi imbere wari bifashe neza. Gusa impamvu ibintu byishumbaza ntaba nshaka ko tubiganirako nuko nanka yuko nukubabaza umutima kandi ndagukubona. Burya hari ibanga naguhishije. Ibanga. Sheri rihe banga. Wasabye kenshi ko twadugita umwana ariko ndabikwankira. Impamvu nabikwankiye nuko Nukiki. Oya, hana kimwe katuvyihuza. She. Nubwo wowe utanyubaha. Ubaha basi umubano mwiza twagiranye. Je ndi umufasha wawe. Ntigezeho gutahura. Nkana gutahura no muri bya bihuto twitahura. Washaka kumbwira iki? Sheri. Burya jewe ndafise umwana w'umukobwa afise imyaka 8 yitwa Pakita. Niyo mpamvu nari narase kubikubwira ko neza yuko byo kubabaza.
Nana? Nana? Nana, ngutori bino bintu. Mawe tumeze neza. Meze neza. Ndakuzanira amazi kumenga bimeze neza. Meze neza reka kumungorera ubwenge. Sorry. Ushaka kumpa umwanya tukavugana. Umbabarire ndumva ashaka kuma ndece nyene. Ndakwinginze. Nana. Ntabwo byari icyo ushaka kubwira. Bwira. Igihe cyose iyo umuntu abayeho ubuzima bwishije biba bisigura yuko abayeho ubuzima butari bwiwe, kandi icyo gihe ahura n'ibyago byinshi adashobora gutsinda, kuko aba atazi ingene nyine ubwo buzima abayeho n'uburyo ashobora kurwana ibyo bibazo birangira atsinze atanagerageje. Ushatse kuvuga iki? Jewe ndi umwana, wowe urakuze, kandi byinshi ndabikwigira ko wewe ku bwawe ni wowe utuma mbaho buno buzima mbayeho. Ndabigushimira. nta kihari cyo kwiga. Genda ubwire umugabo wawe ko nkiri umwana wanje canke nzoze kubimwibwira. Oya hari. Ndakwinginze.
Urameze neza? Ya, meze neza. Mpabuja, ntumbeshe. Wowe ntumeze neza. Kuko mpabuja iyo umeze neza mba ndabibona. Reka mpabuja imyaka tumaranye muri ino nzu ni myinshi. Ushatse kuvuga iki ngo uranze? Chiza. Kuva aho nsigaye ndakorohera, ubu usigaye ushaka kunduga ku mutwe. Kandi ntunanyibutse ingene bakubise Pakita uhari ubona ariko ugacuta ukavugira ujya mugore. Mpabuja je sinavugiye happy. Nabwiye Pakita agira indero. Noneho nakoze amakosa. Ushatse kuvuga iki? Ko je watandero ngira na papa Pakita tandero agira. Mpabuja ikirundi kirangora. Gusa jewe nashatse kumubwira agira indero akurire mu ndero yawe. Urumva uko mwarezwe nawe aba ari karegwa. Nubu urasuye kandi kubivuga. Ko atandero tugira. Ne Mpabuja niba mwakuze mutandero mugira nyene aranciye mwana. Mbabarire kari kaciye. Mbabarire. Takwabarire. Takwabarire kubera wavuze yuko atandero tugira. Oya Mpabuja mbabarire ikirundi kirangora. Kandi nyene Mpabuja stoke nagiye kuraba muri stoke sanga umuceri wahetse. Mva maso. Sa? Mva mu maso. Kandi ngenda Mva mu maso. Karibu. Mubozi n'amahoro. Murameze neza. Yego n'amahoro. Yego. Mbe Mpabuja wawe meme ni hari? Mpabuja? Mpabuja ni hari? Kika ndamuraba. Bozi. Kugira ninjire ndinda kuguha amahera. Oya ni hari. Neko nenda mukeneye. Nenda mukeneye ndo muraba. Rindira ndamubwire. Ati. Sivyo? Sawa. Azi kubona ndohije ndamurondera ntazi yuko banimutse. Kubaririza umuntu ahantu utazi yani ngorane kwera. Azi nyene ndushe nduga umudugo. Ushaka iki? Ushaka iki? Meme, ntushaka no kugurura. Ubwo ruranyemeye ko.
umva ndashaka umwana wanje nta kindi kandi ubutaha rero nzoza nihure n'umugabo wawe kandi nzomubwira ko Pakita ari umwana wanje ikintu womenya umenye ko umwana ari gwanje kuneza uwo muntu kandi wase kumumpa kuneza no kunabi uzomumpa aho rero uriyemeye nta no kunyugururira ngo hari ibintu byatari ifisuro cy'umuntu